السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kuwata Islamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nshatse kuvuga abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi canke mu buraruko. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Congo, abari muri Zambia, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Saudiya, abari muri Omani, abari muri Qatar, abari muri Amerika, abari muri Belgique, abari mu bihugu bari mu bihingo ine igize isi. Mwiriwe canke mwaramutse canke igitondo ciza canke ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya isaha, si inguvu zacu canke ubushobozi bwacu canke ubumenyi bwacu canke kumenyekana kwacu kwa cane, oya namba, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararembye, abandi bari mu bibazo bitandukanye ibi na biriya, abandi bariko baratabaruka, abandi bariko barabura abana babo, abandi babura abakozi babo, abandi babura abavyeyi babo, abandi bari mu buriri baragwaye, bararembye, ariko je nawe turi bazima, turidegembya, turiko turajandajanda. No gushimira nyenicubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nyenicubahiro nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, eka kuko wewe atuyoboye mu gihugu kirimwo amahoro muri rusangi, umutekano muri rusangi, urukundo muri rusangi, iterambere muri rusangi, aragahora ku ngoma mutama wacu nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'abo basangiye kuyobora Uburundi n'Abarundi. Nyuma y'ivyo onya, Dr. Swale nagarutse kandi ubuheruka natanze ikiganiro mvuga ku vyerekeye inyatsi. Uno munsi uri hejuru nje gutanga ikiganiro nisunze ibintu bibiri. Ikintu ca mbere ndaza kuvuga ukungene abarozi bashobora kuroga umuntu, ingene bamufunga, uburyo bakunda kubicisha mu gufunga abantu bisunze uburozi bwo kwirimbi, uburozi bwo mu kuzimu, uburozi bwo mu kaburi. Icya kabiri ndaza gusigura ku bibazo nashoboye kubazwa baciye muri inbox bambaza bamwe na bamwe ku vyerekeye ubuvuzi bwacu bwa misi yose. Hariho uwabajije ati Dr. Swale, nukuri maze igihe ndiko ndakurikirana ibiganiro vyawe kuri TV ya Dr. Swale Online TV, abandi nabo bagiye baronka inimero zacu baciye kuri TikTok, abandi nabo bagiye baronka inimero zacu biciye ku mapublicité amwe yagiye agaragaza avuga ibikorwa vyacu. Aha niho ngire kugira ngo nsigure
muri YouTube iyo dutanze ikiganiro turashyiraho inimero zacu za telefone kugira ngo bajye batwitura bose bashobore kuturonka mu buryo bworoshye, kuko benshi baragwaye, abandi bararozwe, abandi bari mu bifungo. Ubwiwe ko warozwe ubifate mu nzira nyinshi zitandukanye, ari uwarozwe kutavyara, uwarozwe kutarondera ngo aronke, uwarozwe kutabika amafaranga mu nzu, uwarozwe kutarongorwa, uwarozwe kutarongora, uwarozwe kutavyara, uwaroze kugira udashobora kwabigwa ngaje mu ngo nk'abandi. Kugeza ino mwanya nino saha turakunda kwakira abantu batwitura nka b'abadamu, ukumva barambwiye ati Dr. jewe kuva nakaronka umufasha wanje tumaranye imyaka irenga 10, ariko nama numva bavuga yuko iyo hariko harabaho ibiyago by'abubakanye yuko hariho ibindi abandi bumva jewe numva, ariko jewe mu myaka tumaranye ni kuvuga yuko nta kintu na kimwe ndakura uretse yuko ndabikora kugira ngo nshobore kunezereza umufasha wanje, uretse yuko ari ububabare burenze. Abo onya ni bamwe bari mu gifungo ciki cyo kutavyara. Ubu unya rero ngiye manze nishure ikibazo kimwe, uramba ati Dr. ego umugwayi arakwituye akeneye kuvugwa. Yego ni vyiza cyane kuko ryo tujejwe, kuko nivyo tujejwe. Uburuhe ni bwinshi, ituro ni bwinshi, kuko ubu nyine tuvuga ndeje kuvura abantu barenga kuri 5 bafise ibibazo bitandukanye kandi bari ahantu hatandukanye. Iyo mbere guhera ku muntu wambere umuvura ushaka kuwa 5, urumva yuko turaruha rwose, kandi tunadukura n'ibibazo byinshi. Muziye murigirane mudusengera. Ni kuvuga yuko umugwayi ashaka kutwitura tukamukorera igipimo tukamubwira w'igipimo cy'iwawe kitweretse yuko urwaye kunuko ushaka kuzovugwa iminsi ingana uko. Wumve neza yuko umugwayi yuko uravura umugwayi arandikwa nk'akaro gato. Umugwayi yagiye kwa muganga arandikwa akire y'imiti, ushobora gufata ijya miti wayiguze amafaranga, ijya miti ikarangira igahera utarakira. Umaze kuba utarakira rero bisaba kandi kongera kandi gufata ya miti kugira ngo ubugwayi buhire burundu. Kandi ya miti kujya wagiye kugura ubwa mbere wayiguze amafaranga, n'ubwa kabiri nagenda kongera ijya miti uzigura amafaranga. Ntarandire gose reka mvuge ku cigwa nyezina. Ni gute abarozi bakunda kuroga abantu biciye kwirimbi. Mu gihe ari umugore agomba kurogesha umugore mugenzi wiwe, ashaka kugenda ku muntu w'umupfumu cyangwa ku muntu w'umuganga w'umurozi, ahagera aho ngo ati jewe nkeneye yuko undogera kanaka kubera impamvu izi n'izi. Mu gihe yuko umurozi akazi kiwe ari kuroga, ahubwo wewe abarose idiri, araheza akamubwira ati ugende ahantu kwirimbi hari umuntu akiri mutoya gose, yapfuye akiri mutoya, umukobwa yapfuye akiri muto, afise nk'imyaka nk'iy'ubonye, amaze igihe gito yitavye Imana. Hama uheze ugenda ajya kwirimbi ukore ibi n'ibi bikurikira, hama nta kuvuga byose ntumva kubikurikiza. Hama uheze umuhamagare inshuro 7 uvuga ati kanaka mwene kanaka ndagufunze ubuzima bwawe bwose. Mu gihe rero ari nk'umwuga kurozi atagomba kurongorwa, ndagufunze ubuzima bwawe bwose, ntihagire umuhungu azo kubona nk'uko uno mupfu yapfuye atakibonekana ku isi y'abazima, ntagire umuhungu n'umwe azo kubona. Wowe icyo uzoronka gusa uzokumuronka ibintu by'ibinyatsi, imikoshi, ugenda kuryama ukarota ubona uri kurabirwa, ugenda kuryama ukarota ubona ibintu bitandukanye, ukibaza ngo ubuzima kumbe uriko urahwera. Nico gituma dusanga wewe uri umukobwa urize, urarangije uhereye mu wa mbere gushika mu 12 urarangije, hama urabuze n'umuhungu n'umwe aza kududura ku pangu, kumbe inkomoko y'ivyo bintu byakorewe hehe? Byakuriwe kwirimbi, byakozwe kera.
turi ku bifungo, uku nuko waruza bigenze canke bivana n'igifungo umuntu agomba kugufunga. Rero ugasanga aguse mu gifungo co kutavyara, mu gifungo co kutaronka amafaranga yabike ngo yabigende neza, ibintu nk'ivyo hoye. Canke abandi bagaca mu zindi nzira zitandukanye. Nugomba kubwira ikintu kimwe, iyo umurozi akuroze aba afise ivyo yagamije, aba yifuza ko biba. Hariho umurozi akuroga avuga ati arakuroze kugira ngo agutange ikimazi upfe burundu. Akaca usanga rero umuntu aja kwituye, turamukora igipimo, tumuraba igipimo. Uye tugikora igipimo tukiriko turaraba, bagiye baba barakuroze nabo nyene si abana, baba bariko bararaba ibiriko birakoreka. Ni naco gituma mukunda gusanga kenshi na kenshi dogita nkunda kubwira umuntu ati gira vuba uvugwe. Si ukuvuga ko tuba dukunda amafaranga, oya, apana. Hariho umuntu ushobora kuvuga ati wana kino kintu kugira ngo kigende neza tugikora umwanya n'uyu, ukagifata igisanzwe nk'akaro gatoyi. Hariho umuntu twize gukorera akazi, turamubwira ati we muri turiko turagukorera akazi hari ikintu kibura, kandi kino kintu kibura gishobora kuzanira iki? Gishobora kuzanira ingaruka mbi, kandi ikintu gito cyane gose. Ntawe urya inzoka ngo ananigwe n'iki? N'umurizo. Ni kuvuga yuko dusubiye kuri bya bindi vy'iki vy'ibifungo. Ibifungo kenshi na kenshi nibyo bizana ibyo yitwa umubabwa imikoshi, kandi ibifungo biri ubwoko bwinshi. Nabivuze ibifungo biri ubwoko bwinshi. Navuze ko hari igifungo cyo mu zuba, cyo mu kwezi, cyo munsi y'ubutaka, cyo mu icupa, byose ni ubwoko bw'iki bw'ibifungo. Rero nta byinshi mbona noshaka kuvuga, ariko ndabibutsa yuko kuri YouTube hamaze gushaka ibiganiro byinshi cyane gose, kandi byigisha ibimenyetso byinshi byerekana indwara runaka. Wowe muntu uri kurankurikira, uri kurambona aho uri hose, cyangwa iyo mugore wanje kurankurikira no kurambona, ukaba uzi ko uri kurivuza n'amarame ni byiza, ariko kuvugwa nturangize ubuvuzi bizana ingaruka mbi ku buzima bwawe. Kubera iyo indwara uyigwaye ukivuza ntuyiheze. Murabe nk'akaro gatoya tukire ku by'ikizungu, iyo dogita kwandika imiti ya malaria uyinywe, uyifata yose kero ukayicikiza hagati, ubu vyononye no gufata iyindi miti ntishobora kugufasha. Nuko nyene iyo two turavura umuntu, hari impamvu zibiri zishobora gutuma dushobora guhagarika akazi. Impamvu ya mbere, dushobora kuba turamuvura umuntu tukamuvura ibikoresho bikaduherana, kuko abatwitura genda batandukanye. Hari abatwitura batagwaye gose, n'abaremvye, n'abandi ushobora gusanga batwituye bari mu rwego grade bari nko muri urgence. Rero probleme y'uburozi ngene kwezi, rero ushobora kugwara ukaremba cyane gose, ariko ukabara utembera ugendagenda ubona yuko uri muzima, kumbe utari buzima, ahubwo wewe uriko uratera uyonga ugenda uyonga nk'ifu y'imyijira. Ni kuvuga yuko rero iyo turiko turavura umuntu, hariho ibikoresho dukoresha. Ivyo bikoresho bimaze guhera, ni kuvuga iki? Bisaba ko ujya mugwayi kandi arondera kandi akagira ane kugira ngo aturonda tukavugana, kugira ngo turonke ibikoresho tubandanye ku kazi. Imizimu, ari abantu bafite ibibazo by'imizimu turabivura, imikoshi turavura, ibifungo turavura, uburozi turavura, kugeza aho umugwayi atwituye abona yuko agize nti amerewe neza. Ndibuka hariho abantu benshi wasanga baje gukoresha igipimo, kwivura, agakoresha igipimo akaca agenda. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Ndibuka yuko higeze kubonekana umuntu akeneye kwivuza, namubwira ati kugira ngo tukuvure tugufashe bisaba amazina yawe abiri n'amazina ya mama kubyara n'amafaranga aya naye bipimo kugira ngo tugufashe. Uwo muntu byaramugoye, shumwe kandi si babiri ni benshi. Oya doctor, urabona wewe ukora igipimo ku mahera menshi ibiki n'ibiki. Nagenda abwira ikintu kimwe, uko ibintu bigenda bifise ibeyi nuko n'imiti yabyo usanga ibizimye. Nk'akaroro gatoya, iyo umuntu yivurije ku bitaro bikuru bya Peserja n'uwivurije kuri Kira Hospital, ni kuvuga yuko amafaranga ntashobora kuba amwe.
ariko n'ubuvuzi ntibushobora kungana. Rero nizere yuko wowe ugikekeranye uvuga ati jewe ndi muri Amerika, jewe ndi muri Belgique, jewe ndi muri Omani, jewe ndi muri Saudiya, jewe ndahanaha, ntukikiranye, turondera dushobora kugufasha kuko ubuvuzi bwacu bugera hariho hose. Kuko twebwe dukoresha icyo yitwa tuvura dukoresheje amajini, kandi tumaze gufasha benshi. Nawe ushobora kutwitura kugira ngo dushobore kugufasha kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kuranirwa, bushobore kugenda neza, kubera wanka kwiha icyo wewe ushaka uzohabwa icyo udashaka. Wanka kwivuza ibyo warozwe, ahubwo uzorogwa gushika ugeze kuyirimbi. Hama kuri bajya bose bifuza ko dushaka kuyaga, dushaka kuganira, dushaka kubafasha, mushaka kutondera ku nimero yacu ya WhatsApp guteranya 257 62 899 775 canke guteranya 257 62 462. Hama ndabifurije ijoro ryiza. Kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV, kuri TikTok mwandike Dr. Swale Ntakirutimana. Hama ndabifurije ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu. Imana ibane namwe, murakoze cyane.